ndiko ndavuga ko turi muri mondialisation tubizi, hakaba na modernisme. Ikibazo dufise mbega biriho canke ntabiriho? Biriho, kandi ivyo abigisha batwigishije batubwiye ingaruka ku bantu bari mw'isi, ingaruka ku ishengero ry'Imana, hanyuma bica bisaba ko tumenye ko bigira ingaruka itameze neza, nuko tubwirizwa kwiga neza ingene twokwikingira, ingene twofasha abandi, ingene twokwigishanya kugira ngo dushobore kwikingira izo ngorane ziva muri mondialisation na modernisme. Ivyo rero nta kindi gishobora kudufasha, ikidufasha ni Mpwemu Yera, niwe wo kutumenyesha, niwe wo kutubwira, niwe wo kuduhishurira, niwe wo kuduhindukiza, akatwereka ukuri kuvuye mu kutamenya kw'abantu benshi baba bafise ingorane muri iyi myaka turimo. Murabona ikibazo dufise, abantu benshi bagomba kwishushanya n'ivy'iki gihe. Murabona ikibazo dufise no muri iki gihe nyene turafise ibintu dukwega bigomba kongera kutugarukana bidusubiza muri vya bindi twamaze kumva, vya bindi twamaze kwigishwa, vya bindi biteye ingorane, vya bindi bifise danger ishobora kutugirira nabi nk'abakristo. Nico gituma rero uyu mugoroba tubwirizwa kuvugana, tukiga nimba biteye ubwoba, nimba bihagaritse umutima, ni vyiza kubanza kwiyumvira mbega ko bihagaritse umutima kandi ko biteye ubwoba, none bizotubuza kuja mw'ijuru? Bizobuza kuja mw'ijuru? Ni ukuvuga ikigoye muri no misi ni ukumenya ko uri umukristo, ni ukumenya ko wakijijwe, ni ukumenya ko ugomba kuja mw'ijuru, atahandi ugomba kuja ari mw'ijuru. Nico gituma Yesu ivyo yari abizi mu mpwemu, akabona n'ibizokurikira byose. Nico gituma yaciye yandikira abigishwa biwe, abwira abigishwa biwe ivyo babwirizwa kuzokwandika byose kugira ngo bashobore gufasha muri kazoza cane kw'ishengero rigiye kuvuka. Yesu naca abwira abigishwa kugira ngo ntibagire ubwoba, kuko icatumye bagira ubwoba nuko Yesu yagomba kuduga mw'ijuru. Yari yababwiye ko agomba kuja kwa Se, baca bagira ubwoba bati none vya bimenyetso, vya bitangaza niga azobishobora? Uwabishobora yari Yesu, none Yesu agira aduge mw'ijuru, none bizokorwa nande muri twebwe? Ni bande bazobishobora? Baca baja rero mu vyiyumviro, birahungabana, baragira ubwoba, barahagarika umutima kuko bumva ko gusigara bonyine bitazoshoboka. Ariko Yesu yabahaye iremeshanyo. Reka ndabasabe dusome hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kiriya gice ca 14, duca dusoma umurongo wa mbere dushitse ku murongo wa 4. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kiriya gice ca 14, dusoma umurongo wa mbere dushitse ku murongo wa 3. Dusome izina rya Yesu. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Muhira kwa Data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe ababeho muba. Ni ijambo ry'Imana. Iyi ni ndemeshanyo Yesu yasigaranye abigishwa biwe, kuko yari azi ko na modernisation izoza, yari azi ko na mondialisation izoza. Yari abizi neza kuko yarabona ivy'uno munsi akabona n'ibizoza ejo. Nico gituma yaciye ahanura abigishwa biwe, abaha aya masezerano, abibutsa kudahagarika imitima, kuko abigishwa babwirizwa kuronka vyinshi bacamo bihagarika imitima. Ariko arabwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ati imuhira kwa Data hari amazu menshi, ati yaba atariho mba ndabibabwiye, ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajyana iwanje, ngo aho ndi namwe ababeho muba. Imana yo mw'ijuru nishimwe cyane. Ni ukuvuga iminsi yose uciye mu ngorane, ubonye amagera
kuraba icyo Yesu yavuze, tuze kuraba ijambo yasigaranye abigishwa biwe, kuko nawe uno munsi uri umwigishwa wa Yesu Kristo. Rero hari ikibazo dushobora kugira muri iyi myaka, ko twinjiye mu gihe kigoye, ko twinjiye mu gihe cy'ibibazo, ko twinjiye mu gihe cy'ubunyabwenge. Hanyuma umuntu Kristo nawe abwirizwa nawe kubyinjiramo, n'ishengero naryo ribwirizwa kubyinjiramo. Mbega niko n'ishengero riraca muri modernisme, ishengero riraca muri mondialisation, kuko ivyo nibiriko birabagaha munsi y'izuba. Ariko cyane cyane tugaca twibuka yuko iwacu ari hehe? Iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza kwazogira gute? Kwazoza aroca aza guhindura iyi mibiri y'ubufafara, imibiri iri muri modernisme, muri mondialisation, akaza kutuvana muri izi ngorane n'ibi bibazo. Nico gituma rero ishengero dukwiye kwitegura kugira ngo dusabe icyo dufasha, kugira ngo tugire ubwenge bwo kwinjiza abantu cyane mu iterambere, kandi iterambere rituma rihindura ivyiyumviro byabo n'ubwenge bwabo. Maze iminsi ndiko ndigisha, narabajije abantu batari bakeya, ndabaza umugabo umwe, ninagomba ndakubaze, jewe nk'ubu Imana impezagiye ikampa inka, izo nka nkaja ndazizana iwawe, jewe Imana yazimpaye mugabo ntazonoshobora ko n'umukozi w'Imana bidakunda nkaziha uwo mugabo n'abandi nkaziguha inkija. Ca ndabaza ikibazo kw'ishengero, none narose inkijana ku munsi w'Imana rutagusenga nimwiyumvire nawe, arose inkijana ku munsi w'Imana baja gusenga ntigishoboka, kuko acaza kuragira inka ziwe, ko ntararonka umwungere cyangwa n'amafaranga yo guha umwungere, abwirizwa guca aja kuragira. Arataye umukristo ntaravuga nabwiye uwundi nk'uko nyene sinibakora ngari nkende, ndavuga nti wewe urakeneye amahera, tego ndakeneye amahera, none nokurondera umuntu aguha imiliyoni 100 wo yakiye, kandi yishyuye neza. Murazi ngene yishyuye? Yambwiye ati ayo nawe ntukwakiye. None ko ndayakira ukarabanyishe, ndemera gupfiguza, urumva sindayaga, urumva ntiwamubwira ko naya. Ni ukuvuga tugeze muri ibi bihe dufise abantu benshi batubwiye yuko isi mu nyigisho zabo bagomba ko bayifata mu kiganza. Mbega bafashe isi mu kiganza, n'abantu babafashe mu kiganza, n'ishengero ryo baba barifashe mu kiganza. Uno munsi turabakristo batari bakeya, ariko kandi izi nyigisho ziraba modernisme, zikaraba na mondialisation. No kuvuga izo nyigisho zaramaze kutwinjira mu mutwe no mu byumviro byacu, abantu bose bahagaze muri ibyo, ibyumviro byabo biri ngaho. Nico gituma rero tugeza kuraba ingene tubwiza gusokoka tukava muri ibyo bintu bihagaritse umutima abantu bose. Abantu bose no munsi bari mu ubwoba bw'amafaranga, ubwoba bw'ingene bazobaho. Abantu bose bahagaritse umutima, ariko kandi mw'ishengero hariho abantu bazi ubwenge, abantu babisomye, abantu bashobora kubisobanurira abandi. Ni mwebwe abakozi ba leta, ni mwebwe abafomisiyoneri, ni mwebwe abantu mwize, mushobora gusobanura neza abantu ukabafasha n'ingene bashobora kuva muri ako kaga turindiriye cyangwa akaga turimo kivyerekeye ibi twabonye biza gukuraho ukwizera, biza kugwanya ukwizera. Nico gituma rero mwebwe nagomba mwegurukire cyane ababene data bateguye izi nyigisho, kugira ngo twitegure, kugira ngo tubere maso ubugingo bwacu, na cyane cyane kugira ngo tumenye ku isi atari iwacu, iwacu ari mw'ijuru. Twigishanye, dufashanye, kugira ngo nihagira ikidukura muri uku kuri turimo twaronse nk'abakristo, tubandanye urugendo kugira ngo tuzoshike amahoro. Imana nishimwe cyane. Kumure
abigishwa ba Yesu aho yababwira ibi yarabona ihungabana ryari mu mitima yabo, yarabona ivyiyumviro byabo ko bishitse kure, yarabona ibibazo bitari bikeya. Hanyuma rero niho yaciye ababwira ijambo ryanemesheje cyane, ijambo ry'ubugingo, ijambo riri mu bushobozi bwose. Nagomba n'abasore dusome aho mu butumwa bwiza nyene bwa Yohana kijya gice cya 14 dusome umurongo wa 15 bize ku murongo wa 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 14 ku murongo wa 15 hatureka ingene Yesu yasezeraniye abigishwa biwe ko ivyo basizemo abizi, ivyo biri kubiragenda bihindagurika abizi. Hanyuma rero aca basezeranira ko azobarurikira mwene, ko azobarurikira mbere mbega kwibo muramuzi sa Yesu yabwiye abigishwa ati nzobarurikira mwene. None mwene muramuzi abafise mwene mukiza batura, urabona ko mubanza kurabana mu bisanzwe n'abari kuraba ubundi turekeriza amaboko mwaca mukiriza gutya, mugabo kugira ngo ubanje kuraba hirya no hino no kuvuga ego umuntu aronka mwe mujyana. Turiko turiga ku byangwemo kandi uwo niwe Yesu yabwiye abigishwa biwe ko azobafasha. None natwe uwo niwe dufise ashobora kudufasha, ariko ni byiza kubanza kumumenya no kumutahura. Uwo mwemu mwakirije ngo muramufise, none umuntu aronka mwemu gute cyane nguho mwaronse mwemu gute za uno munsi dufise inyigisho nyinshi munsi y'izuba kandi n'abigisha benshi ariko barigisha, ariko mugabo muraraba si benshi bigisha ivyamwemu. Igituma batavyigisha ivyamwemu biragoye gutahura utamaze guca bugufi ngo usenge Imana, Imana igufashe hanyuma Imana ikwishurire. No kuvuga iyo umuntu yihanye ibyaha kugira ngo abivuze nuko umuntu yihanye ibyaha agatsinda iva hasi akaba n'umukozi w'Imana akemera kuvugana nawe akihana neza. No kuvuga uwo munsi nyene ni wo munsi aba ahawe mwemu yera. Imana nishimwe cyane. Muravyemera abavyemera ko nabo turaho. No kuvuga dusoma mu ijambo ry'Imana hariya mu Bikorinto ba kabiri igice 5 ku murongo wa 11 havuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari iki? Aba ari cyane gishasha, ibya kera yarabishize byose bice bicika bisa bisha murinde bicika bisha murinde muri Kristo Yesu. No kuvuga urya muntu arenze atsinda iva hasi akihana. Mbega araharirwa cyangwa ntaharirwa? Sa araharirwa, abahariwe ibyaha byiwe. No kuvuga kandi ko guharirwa ni kuba kuri gusa aca aronka mwemu wo kumukurikirana ahajya hose, wo kumurongora, wo kumuzigama. Uno munsi dufise ikibazo munsi y'izuba, abantu benshi narose imyanya myinshi yo kuza gutanga ivyigwa mu mashure, hanyuma hajya abantu abanyeshuri bagira amarankontre, mugabe ikintu bahora bambwira bavuga ngo igisha ivyamwemu. Mugabo nabo abazi yuko uno munsi batemera ivyamwemu, bavuga ngo mwemu yera yari mu gihe cy'iki za igihe cy'intumwa byaraheze bijya nta bikiriho. None nabwebwe abantu mukuze mu kwizera kandi musanzwe mwarize namwe murebere ko mwemu yatanzwe hamwe ku munsi wa Pentecote mu gihe cy'intumwa ko byaciye bigeraho nyine sa zarabandanije cyane. Cyo bituma hari ijambo twabonye kugira ngo mubitambure neza. Reka dusome iri jambo ry'Imana igice cya 14 urya murongo wa 15 bize ku murongo wa 17. Umutwe w'ijambo ngo Yesu asezeranya kurungika mwene. Nimwankunda
mwitondere ibyageze byanje, nawe nzosaba data nawe azobaha ubundi mwiza ngo aze abane namwe ibihe bidashira. Niwe mpemu w'ukuri uw'ab'isi batashobora kwakira uko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Imana nishimwe cyane. Yesu icyo yasabye abigishwa be no kumukunda no kumwizera. Ibisigaye byose kumukunda no mwizera byose birashoboka. Icyo gituma yabwiye abigishwa biwe ariko arabamenyesha neza yuko batogira gukekeranya. Umuntu iyo yizeye acaronka mpemu yera, kuko mu Baroma igice cya 10:9 havuga ngo niwaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima ko Imana yamuzibukira mu bapfuye, ngo ucubira gute? Ucukira. Kuko akanwa niko umuntu yaturisha, n'umutima niwo umuntu yizeresha, hanyuma akaronka kugororoka kuva ku Mana. Imana yo mw'ijuru nishimwe cyane. Nagomba nibabaza, ko twaronse ibanga yo kuba abakristo kandi abakristo bishimira. Ibi byose Yesu yabwiye abigishwa biwe, yabibwiye twebwe. Tubwirizwa gusoma akanya kose ijambo ry'Imana kugira ngo bwa mbere tumenye amasezerano dufise imbere y'Imana, ibyo Yesu yatwemereye, ibyitwa ibyacu tubigumemo tubigenderemo kugira ngo byose bigende neza. Nicyo gituma Yesu yabwiye abigishwa biwe ijambo rikomeye cyane. Yababwiye ati niwe mpemu w'ukuri uw'ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Imana y'ijuru nishimwe cyane. Yesu yabwiye abigishwa ati mweho muramuzi. Mbega mweho muramuzi? Yesu yagomba kwibutsa abigishwa biwe ingene umuntu ashobora kuronka mpemu yera. Uronka mpemu yera ko ari umuntu yihanye. Yari karabwira ati mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba hehe. Iryo jambo muraryumva? Abafise igifaransa turaba, uwo yifise adusomere kuri uwo murongo nyine. Bibiliya y'igifaransa dusomere. Umurongo wa 15 ubandanye. Mumpere mikrofone ye muvyumve mwese, uko tugeze ku kigo kigoye kandi ku kigo abantu hari mpari nyinshi abantu baharira ko usomere mugenzi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin de demeurer éternellement avec vous. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis à vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Zangaho twaba turavugana iri jambo Yesu yabwiye abigishwa biwe. Yababwiye ati uwo mpemu muramuzi
bahindukira baramaze kwihana. Iyo abonye ivy'isi mwema ati oya ndentuzi ibyo wewe imbere y'ishengero, agaca muhindukiza, agacamo abana nawe iminsi yose. Ikibazo rero kenshi benshi bakunda kugira, iyo umuntu yihanye akaronka mwemu yera, hanyuma agaca aca hirya agakora ibyaha, uwo mwemu yera aca hirya. Sa murabyumva? Mwemu aca yigira kwe, kuko yari uwo kugufasha, ni umufasha waronse kugira ngo agufashe, kugira ngo akurongore, kugira ngo akugirire, kugira ngo akwigishe, kugira ngo agukuze, hanyuma ushobore kubandanya urugendo watanguye kugira ngo udushike amahoro. Ariko iyo umuntu yihanye neza agaca azigama ijambo ry'Imana, hariho hajya muri Bibiliya amajambo menshi agoye gusobanura. Nasomye mu ijambo ry'Imana, nabonye ijambo ry'Imana rivuga yuko iyo umuntu yakiriye mpwemu ntiyongere gukora icyaha, uwo mpwemu baragumana, kandi uwo mpwemu bagumanye araronka iterambere ryo mu buryo bw'impwemu rivuye ku Mana, iterambere ritanzwe n'Imana imbere y'Imana muri wewe. Nicyo gituma yumvise ngo abana nawe kandi azoba muri mwebwe. Ni ukuvuga uwo mpwemu abana natwe akanya kose. Hanyuma rero hari ibyo bita iterambere ryo mu buryo bw'impwemu. Iterambere ryo mu buryo bw'impwemu muhora mwumva tuvuze ngo umuntu yarose mpwemu, si sawa? Mugabo ntagumaga yagumye muri mpwemu nyine. Ni ukuvuga hariho iterambere ry'impwemu riva ku Mana rikaza kuri wewe. Nacyo bituma mubavuga ngo kubatizwa muri mpwemu yera, kuzura mpwemu yera n'ingabire za mpwemu. Ntabwo muramwumva? Ni ukuvuga ibyo ni iby'Imana yateguye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ishengero ry'Imana n'abari muri ryo babandanye gukizwa no kwezwa bose, kugira ngo bibatere kuzoshobora gushika mu ijuru. Nicyo gituma rero iyo umuntu yihanye neza, iyo umuntu yihanye neza aba afise mpwemu. Iyo rero uwo mpwemu amuronse, murumva abana nawe muri ya misi yose, mukagendana mukakorana, akakurongora. Ariko hazogera umunsi uyo mpwemu yera mugendana, uyo mpwemu yera mubana, uyo mpwemu yera azoshobora kuba muri mwebwe. Turabyumvikana ko biratahuritse? Ni ukuvuga iyo wihanye ugendana na mpwemu, mpwemu aragukurikirana, mpwemu aragufasha, mugabo uwo mpwemu ntaba araba muri wewe. Iyo rero mpwemu abaye muri wewe, uca utangura intambuko z'iterambere ryo mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga hariho ikintu cya mbere kibanza. Iyo umuntu yamaze kwihana afise mpwemu yera, hariho icyo bita kubatizwa muri mpwemu yera. Kubatizwa muri nde? Kubatizwa muri nde? None ntimuri abakristo bo mw'ishengero? Nicyo gituma tubwirizwa kubyiga ngo tubimenye. Mbega iyo umuntu abatijwe muri mpwemu yera, ishengero rimenyeshwa n'iki? Kugira ngo umenye ati wa muntu yaronka mpwemu yera, yari yarihanye, uno munsi abatijwe muri mpwemu yera. Kuko kubatizwa muri mpwemu yera si ikinyegezwa, ni ikintu kimenyekana hose, abantu bose barakibona yuko umuntu yabatijwe muri mpwemu yera. Ikimenyekana umuntu ko yabatijwe muri mpwemu yera ni iki? Mwebwe murabona ari iki? Urumva? Muratangara ishengero ry'Imana rikoranye nguko, mugabo umwe muri bo akagirirwa ubuntu bwo gukuzwa mu buryo bw'impwemu, akabatizwa muri mpwemu yera, aca atangura kuvuga mu rurimi rumeze gute? Mu rurimi rumeze gute? Ururimi rutamenyekana. Kugira ngo wemere neza umenye uti jewe narabatizwa muri mpwemu yera, ni ukuvuga ururimi rutamenyekana, n'abantu bose bakabyumva, n'abarimu bakabyumva, n'abapasiteri bakabyumva yuko
sa wavuze mu rurimi rumeze gute? No kuvuga ishengero ryose nta n'umwe azi ururimi rutamenyekana. Umwe wese ahabwa kuvuga ururimi rutamenyekana uko Imana yabigombye. Ari nacyo gituma muhora benshi bagira ingorane kubera hariho benshi bibatiza muri mwe bihe. Sa sinzi ko ngahana bivuze na twarose umuntu umwe amaye baramukurikirana baramubaza. Abantu baragize amakenga. Mbega iyo umuntu ariko aravugishwa abantu bagira amakenga sa ariko aravuga mu rurimi rutamenyekana babwirizwa kumuraba. Namwe nimuramuhindukira inyuma kuraba ariko aravuga mu rurimi rutamenyekana sa nuko ari nkenerwa abwirizwa kugira ngo bamumenye barabe n'uwo ari we abatijwe muri mpembuye. Niho mvuga ngo tumvise muri modernisme na mondialisation tumvise ko ikintu gikomeye cyane nuko abigisha nuko abavuga ijambo ry'Imana babwirizwa kumenya kuvangura impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Turi kumwe? Icyo gihe rero uyu mudamu yari yumvira ati jewe bamwarimu barambona, abapasiteri bose barambona, abarinduzi b'Imana barambona, nta n'umunsi n'umwe ndavuga mu rurimi rutamenyekana. Neza bigenza gute? Kuko nawe yarabigomba ko mwarimu abona ko umwigisha wiwe yagize gute yabatije muri mpwemu ye. Na kontabita amenya ati umuririmbyi wanje yabatije muri mpwemu ye. Hanyuma rero biba igihe kinini ntibyamukundira ko ashobora kubaziza muri mpwemu ye. Mugabo atagira umugambi w'uko yibatiza wenyine muri mpwemu ye. Twakurikiranye two turabaza uwo muntu nyine byagenze batubwira ati we yarahabwa abantu buzuzwa, abantu banezerewe, abantu bumva umuriro w'Imana n'ubushobozi bw'Imana, akayaga k'Imana kamaze kuza mu rusengero rw'Imana. Ngira mwese muca mwumva ukubaho kw'Imana iri hagati muri twe sa ziko birabiri. Hanyuma rero uyo muntu aciya arahaguruka hajya. Urumva iyo mwishengero mwahezagiwe Imana iri hagati muri twebwe, Imana yamaze kuboneka kuri hagati muri twebwe, umwe wese akabyimba ati ni iby'ukuri Imana iri muri twebwe. Kandi numva ubushobozi bw'Imana bwamaze kururuka, ukabona abantu bategekwa umuriro w'Imana bamaze kururuka n'ubushobozi bw'Imana bwamaze kururuka. Hanyuma abandi bose baratangura kuvugishwa, nawe nyine aratangura kuvugishwa ati bamwe bati haleluya, abandi bati kumenya ibyo yavuze twabyumvise. Ni ukuvuga rero mu ishengero ukajya wumva bose umuriro w'Imana warimo, abantu bariko barahezagirwa, ukajya wumva harabaye akantu gatoya kabayemo bose ncwe bariko barumviriza iki ivyo ariko biravugwa mu ishengero. Hajya rero iyo mwese murubiga mu ishengero tumuvugisha w'Imana n'umuhezagiro w'Imana, n'abantu bamaze kugabirwa, n'abantu bamaze guhinduka mu buryo bw'impwemu, bavuye mu mubiri, hamukajya bose mucwe. Abakozi b'Imana acemo amaso kugira ngo mubaze mwumve ibyabaye mu ishengero. Haba hari ikintu cyabaye. Iyo rero icyo kintu cyabaye ni byiza kukimenya nk'abarongozi, kuko mutabimenye ziba ari ingorane zidasanzwe. Kandi mwebwe abakozi b'Imana mubwirizwa kuba maso kugira ngo namwe mugire experience yo kuba mwararonse mpwemu, yo kuba mwarabatijwe muri mpwemu yera, mukamenya ibisabwa byose mu batizo wa mpwemu yera, kugira ngo mushobore gufasha abantu no gushobora kubasobanurira. Abatama rero baca baramuhamagara ati mukobwa hano ikibazo seni cyane ijoro uretse gusa yuko nagombye ko mwarimu amenye ko najewe vuga mu rurimi rutamenyekana. None ko abandi bavuga none nanjye nobuzwa n'iki kuvuga naye ntavuze. None gako yabiteguye ntiyavuze sa
yavuze ko yavuze rero akaba aronsa abakozi b'Imana bamwegera nisho gikorwa cy'abakozi b'Imana guca bamwigisha ingene umuntu abatizwa muri mpwemu yera. Si ivyo yigirisha nibiva mw'ijuru hanyuma akumva imigenderanire yiwe n'Imana agaca atangura kunezerwa iyo migenderanire hanyuma no guhinduka aca ahinduka akumva yinjiye mu nkomezi n'ubushobozi bw'Imana. Byose rero bigaca bigenda neza. Nico gituma mpwemu yera iyo umuntu yamaze kwihana agendana mpwemu yera, mugabo kandi amaze kuronka mpwemu yera aca aja imbere y'Imana akabandanya kunamira Imana, gucira bugufi Imana, akabandanya gusenga Imana. Hama nababwiye ngo agaca abatizwa muri mpwemu yera. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, iyo umuntu ari imbere y'Imana, abakozi b'Imana bahora banezera, muramwumva babahanura ishengero bati ishengero ry'Imana nimba mugomba guhezerwa, nimba mugomba imigisha, bandanya gusenga Imana, bandanya kuja imbere y'Imana. Imana izobahezagira, Imana izobaha umugisha, Imana izobasiga, Imana izobaha ubushobozi bwa mpwemu yera buzobafashisha gushobora gukora muri iki gihe tugezemo no mu gihe kizoza. Imana yo mw'ijuru nishimwe cyane. Hanyuma rero murumva iyo mpwemu ari muri twebwe duca tubatizwa muri mpwemu yera. Iyo batizwe muri mpwemu yera nababwiye ngo si ikinyegezwa, si banga. No kuvuga mu ishengero ry'Imana, iyo umuntu abatizwe muri mpwemu yera abwirizwa kuvuga mu rurimi rutamenyekana. Ndakubwire nti kandi sinaguciye umutima, niba utaravuga mu rurimi rutamenyekana nturudaronka mpwemu yera. Kuko abaronse mpwemu yera bose bagira intambuko zo mu rugendo rwo kuja mw'ijuru. Kubatizwa muri mpwemu yera niyo ntambuko ya mbere. Hariho intambuko igira kabiri. Iyo umuntu yamaze kwihana neza, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo umuntu ari cyaremwe gishasha, no kuvuga ibya kera birashira byose bigacika bisha. Iyo ibya kera bishize rero uca winjira muri bisha byo muri Kristo Yesu, hanyuma ugaca utangura kunezererwa no guhimbagwa n'imigisha y'Imana ivuye mw'ijuru. Kuko uwubaha Imana, Imana nayo ikikubahiriza ikaguha ibikwiye kuba umukristo wo mw'ishengero. Intambuko igira kabiri nico twita kuzura mpwemu. Iyo umuntu yabatijwe muri mpwemu yera, hari ahaguma ari muri mpwemu yera, abatijwe muri mpwemu yera mugabo ataruzura mpwemu yera. Nabajije abantu mudakubabaza, inaga yuzuye n'inaga y'igice niyahe igoye gutwara? Wo guhitisha mati yizi naga zibiri, iyuzuye n'iyi y'igice. Wewe uca wiyembeka iyahe? Uca wiyembeka iyuzuye. Nico gituma naho umuntu yabatizwa muri mpwemu yera ntaca avuga ngo yakwije byose. Oya, ubwiza kuja ku mavi ukabandanya gusenga Imana kugira ngo ushobore kuzura mpwemu yera. Kuzura mpwemu yera mbega byo biranegezwa. Hariho benshi barabigereza mu nzu, akuzura mpwemu yera mu nzu ubwo mu ishengero ry'Imana agatinya naho agaca azibira ngo ntibinjire ahabona ntibisere. Oya, reka biseruke. Hari igituma Imana igomba ko yakubatije muri mpwemu yera, igomba kukuzuza mpwemu yera. Mbe ni kuki? Reka dusubire mu byakozwe n'umwumve kugira ngo mutahure igituma izo nzego zibwirizwa gukurikirana. 19 dusome kujya murongo wa mbere dushitse ku murongo wa ibyakozwe n'umwaka cya 19 murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 7. Avuga ngo abigishwa ba Yohana Umubatizi maze akora kiri Korinto, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe, arabaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera?
twari bwanavyumve yuko mpemu yera yatanzwe. Arabaza none mwabatijwe mubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatirije mubatizo wo kwihana, abwira abantu ko bizera bakwiye kwizera uzoza hanyuma ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubatiza kubaragara kw'ibiganza, mpemu yera abazako bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'icumi-na-babiri. Imana yo mw'ijuru nishimwe cyane. Ni ukuvuga Pawulo agomba kutwereka itandukaniro ririho ryo kuronka mpemu yera no kubatizwa muri mpemu yera, kuko Pawulo yigishije neza, kuko icyatumye yigisha byaramuteye amakenga yayo. Pawulo ashitse asanga badandaza ibigirwamana. Mbega abakristo badandaza ibigirwamana? Abakristo badandaza ibigirwamana? Oya, ntugire ubwoba naho bwaterwa nimba bidandaza, turakubwira icyo woca ukora kugira ngo uvavanane nabyo. Siko? Mwene mwaraziwe kuri mpemu yera. Abo bakristo bari beza cyane. Baca barishura bati twari bwanaza mbere yuko mpemu yera yatanzwe. Ati none mwabatije umubatizo wa Yohana gusa. Hanyuma ngo aca babwira ati hari uzoza inyuma, uwo azobatiza muri mpemu yera no mu muriro. Ni ukuvuga iyo umuntu yabatijwe muri mpemu yera akavuga mu ndimi zitamenyekana, intambuko igira kabiri ni intambuko yo kuzura mpemu yera. Hanyuma rero murumva yuko Pawulo amaze kumva ko hari icyo bashigaje batashitse ko, aca ababwira ingene bakwiye kubigenza. Nagize nti abo bigishwa barabigishwa beze neza kabisa. Naho mwebwe wumvise ingorane muri we cyangwa ibibazo mu ngendo ziwe, wamubwira kubatizwa mu mazi menshi, iyo kwe ugamuyewe ashobora kuba murimo ufise ibibazo, ufise ingorane, hari ibyabagoye, hari ibyabasubije inyuma. Kuko gusubira inyuma si ukudandaza ibigirwamana gusa, hariho no kunywa inzoga ziborera, hariho n'ubusambanyi, hariho n'ubwivyi, hariho n'ububeshi. Uko ivyo byose ubikora ntushobora kubatizwa muri mpemu yera. Naho woba warahawe mpemu yera, mugabo ntushobora kubatizwa muri mpemu yera ukimeze gutyo. Pawulo rero aca abarambika ku biganza kuko bemeye gusubira mu neza. Ishengero rya Pentekote ndarishima cyane kuko ritwara neza ibintu byose, kugira ngo umuntu uwo ari we wese ntasitare, umuntu wese bakamusobanurira bakamwereka. Murumva na Pawulo yababwira ati erega hari uzoza mu nyuma, we bazobatiza muri mpemu yera no mu muriro. Hanyuma rero baca barembera kuko ntibari bwanavyure ko mpemu yatanzwe. Icyo utararonka uraca bugufi ugapfukama. Iyo utararonka mpemu yera, iyo utarabona ko ubatijwe muri mpemu yera, nta mazinga nta bindi byo gutera, wewe umenya ko ivyo atadufise, ucuca bugufi imbere ya Yesu ugakuraho benya bishobora kukubuza kubatizwa muri mpemu yera, kuzura mpemu yera no kurangabere za mpemu yera. Nabo baca bugufi batsinda ivi hasi, baca baravyemera byose, barabatizwa. Pawulo nabonye ko bamara amaje byose, Bibiliya yatubwiye ngo yaciye abarambika ku biganza. Abarambika ku biganza, twabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bose bashagura gute reka dusome hariya
ishimwe cyane bamaze kwemera guhinduka bamaze kwemera kuva muri bya bindi byabanyoshe bamaze kwemera guheba ibigirwamana bakihana kuko badandaza ikigirwamana cy'imana kazi yitwa Artemi ngo bari bafise n'utuntu bagenda baradandaza kuriya muhora mubona mu masoko basize ko murabona mu masoko winjiye hagati mu isoko usanga hari abavuga ngo menshi ngo make menshi make urumva nabo bagenda baradandaza utuntu tugirwamana kuko abantu baradushima bagaca batugura kugira ngo badutware iwabo ariko mugabo tukadandaza abakristo. Tumaze iminsi mu mpari kandi nibaza ko rero byamujije abantu benshi kubatizwa mu mwemuye. Izi nzoga uno munsi dufise ni ubwoko bwinshi bw'inzoga mbega mwebwe murazizi za iwanyu ziriho none ko ziriho murazi iziborera n'izitaborera none iyo umuntu amaze kubonerwa mwebwe yaracabonanya gukora muri we nababwiye ngo iyo ukoze icyaha mwebwe yacagara gute aca yibwira. Rero turashobora kuba twarabuze turashobora kuba icyo twagomba batagishyize ko bitewe n'ibyo turiko turajyamo kubega nadiya n'akaziborera mbega nanamwibaza muri iki nuko twigiye muri modernisme nuko twigiye muri modernisation uno musi umuntu aremerewe kudandaza icyago siko murafata umwanya wo kwiyumvira inzoga ziboreza n'izitaboreza zirya bita ji ziboreza n'izitaboreza aho urushaho gusanga aricyo cyababujije ibyo mwabwiza gushika ko nimushike benshi bakaba byaranze ko babatizwa muri mwemuye abandi bikaba byaranze ko buzura mwemuye abandi bikaba byaranze ko baronka ingabire za mwemuye. Ndabifurije kuronka mwemuye mwese ndabifurije kubaza muri mwemuye mwese ndabifurije kuzura mwemuye mwese ndabifurije n'ingabire za mwemuye mwese. Imana yo mw'ijuru ni ishimwe cyane nicyo gituma ngaho ijambo ry'Imana urabona icyo cyatubwiye dusubire hariya twamye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kiriya gice cya 14 kugira ngo tubandanye dusome kugira ngo tubandanye gutahura cyane ivyerekeye ivy'impwemu. Igice cya 14 dusome wa murongo twariko uriya wa 15 dushitse kuri 17 havuga ngo Yesu asezeranya kurungika mbe ndabisubiramo kugira ngo tubitahure neza ni Yesu yasezeranye kurungika mbere kuri bangahe ku bantu bose nta n'umwe atemerewe kuronka mbere. Nimba utaramuronka musabe birashoboka uje imbere y'Imana iyo bamaze kumuronka naho bandanya kuja imbere bana gusenga Imana kugira ngo uronke kubatizwa muri mpwemu yera. Twavuga ko kubatizwa muri mpwemu yera ikimenyetso cyerekana umuntu yabatizwa muri mpwemu yera twavuze muri icyaha ni ukuvuga ururimi rutamenyekana nicyo kizokwemera ati urya muntu yarabatijwe muri mpwemu yera yararonse umubatizo mu izina rya Yesu umubatizo wa mpwemu yera. Nicyo gituma rero kugira ngo ubimenye ni uko uvuga mu rurimi rutamenyekana nimba naho bishoboka ukabona utakivuga mu rurimi rutamenyekana nagomba ndakuremesha ntutucike intege bandanya kuja imbere y'Imana. Hari icyo Imana ikugomba ni ukuvuga Imana igomba kukuzuza mpwemu yera yuzure muri wewe. Iyo umuntu yuzuye mpwemu yera sinzi ko iwanyu muhora mubabona ni ukuvuga umuntu yujuje mpwemu yera iyo yujujwe n'abagabo banini bangana n'umushinga hari uko
umuntu yuzuye nk'ebuye naho ari umwana mutoya bakubwiye ngo genda umufate wo mushobora sa igituma atamushobora ni suko iyo bafise ibindi bindi iyo babyibushe iyo bari muri oya nuko yuzuye inkomezi kandi iyo umuntu yuzuye inkomezi wewe ntabacikondorora akondororwa n'Imana hariya babona umuntu yuzuye mpemu yera ntimuzovuge ngo yatwabana ibintu yagize gute yadutera uruhagarara abantu bagize ubwoba oya siwe naho umubaza siwe kuko yuzuye ubushobozi bwane bwa mpemu yera kandi mpemu yera aca mukoresha kuko agize gute uko agomba. Imana nishimwe cyane no kuvuga iyo umuntu abatijwe muri mpemu yera rero ijambo ry'Imana yatubwiye aca yuzura ubushobozi bwa mpemu yera. Nicyo gituma kuzura ubushobozi bwa mpemu yera naho yoba n'umutama kazi ashaje jewe ndabazi twarabanye twaragendanye urenze ubona aruzuye mpemu yera ujora ngo amina mina 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 haleluya. Ibintu bibaye gutya mugabo yabaye gute mwumva yabaye gute yuzuye mpemu yera ubu siwe na Paulo yavuze ati si jewe nkiriho ni Kristo ari muri nde muri jewe aca yuzura mpemu yera kandi yuzuye mpemu yera hari aho usanga afise amabanga menshi mu vy'Imana iriko iramwereka kandi umuntu yuzuye mpemu yera nivyo navuze naho umufata umushoboka kuko inkomezi afise sizazi inkomezi zivuye hehe zivuye ku Mana zivuye mu ijuru. Rero iyo umuntu yuzuye mpemu yera kenshi abantu bahora bagira ingorane n'ibibazo. Iyo twaraniye ahantu muri iyi minsi y'umuvyuro twigisha ibya mpemu yera hanyuma abantu baravyakira banezerewe bose Imana ishirabagendera. Hanyuma rero reka mvuga umugabo umwe Imana iramugendera ishimubwira ati guhera ubu ngomba umvuge mu Bayisilamu wewe ugenda sa mwege mugenda Imana ishibatuma reka iyo Imana ikabise ubushobozi irabona ibyo ushoboye kandi ushobora gukora kandi kigeretse ko nta ngaruka mbizi kubaho sa umugabo racyanuzwa ngo mbere turabona yiyamambura tuga hejuru bati nibaze kumureka none umuntu wamuzi umunyenga wiwe Imana iramushima Imana iramunezera none Imana ishimugabira none ucuma ngo reka oya manze kumureka kandi bamuretse aho nyine yapfuye aho nyine acatumbera mu Bayisilamu ati nana muza makuru mugabo abona kumenga yaciye amaso kurya munagoye mu mutwe ati muraza amakuru cy'Imana yabantu Imana yabwimuze kubabwira niyo mwemera mukihana na mwebwe muzoja muri ibyo Bayisilamu twebwe tuzamo izuba ryera ati mugabo rero mwebwe uno munsi niba mutabiteguye mbego harabana kwisengera abana bose bacambika amakanzu yera bose baca baragenda icabona n'umugere wa kabiri twasanze mu rusengero hari ikibange c'abantu abambaye kumwe n'abandi bambaye ukundi mugabo reka ndabaza ibintu iwanyere kubemeza baramuza kugira ubumwe n'ubwumvikane bweze hiye ashababwira bati sinurya mugabo none murundi niwe yabigize oya nukuvuga yavyumvise Imana imugendeye Imana iriko iramuhezagira Imana iriko iramukuza Imana iriko iramuha umugisha arigisha abana bose barafata inzira baritahira umwe wese yirajava hanyuma wewe asigara ngaho asigaye ngaho mugabo asigara mu muhewe wewe ndemaho tati shabira amahoro utiha nimuhanze mwihane muronka amahoro nkayafise mubona jewe
umugisha w'Imana. Bamwarimu batereka tumwihere baragenda ashaka ati nemwe ni muri bamwarimu simwe mwarigishije yuko iyo umuntu yemereye Imana imukoresha ntacyo Imana yakoresheje arabananira. Hanyuma aragera igihe tujya dutahe abakozi b'Imana baratubwira bati none uyu muntu w'umusigata none bavuze bati umusiganga neza bamubwira gute sa urumva bo bagomba yuko duca tugurura imodoka akinjira tukamudugana. Byari byiza wenda byari byiza ngo tumuduganye umugore yasigara he abana basigara he yarashe n'abana. Hanyuma rero umukozi w'Imana arambwira ati gerega n'ubwo bararahiye mu nasireka none ntibamenye byari byatekanye ntibamenye ibyabaye ateka nabo ntabwo bamenye atekanye ntanamenye ibigendera kwera. None muradusubita kubatiza muri mwebwe no kuzura mwebwe ati rero ndakina tubagize mubaye hari ndamubaye ko aho ni muri rusengero mwebwe abo ewe Yesu warakoze haleluya amen. Abavuga bati bakababara cyane ibyo bireferanira imbere y'abashitsi boy bazekaragira ibintu bibi mugabo twari twamaze kumusoma twari twamaze kumenya ibyo ari byo. Hanyuma rero baratubwira bati by'ukuri ni umusigara ndabwira umubwira wa kabiri abo twari kumwe ni muhamagara ndasenga Mana ndamusenga n'amatse kwiganza Mana ndamusabiye umuheruheru ingana no kwizera kwiye amen. Cyatangura kuba byamaze guhinduka muri we tangura kuraba abagenzi bamwe bakorana hanyuma akira baratse mbega mwari acha baramubwira ati twareka kurya batubwiye ko ibyo turiko turarya ni iby'isi kuko baramuhamagaye kugira ngo burya ati ibyo ni iby'isi igisi hiyo ndisi ndi mw'isi. None ubu baramusengeye Imana iramwibutse kugira ngo agumane imigenderanire yiwe nayo. Hanyuma turamusengeye rero abakozi b'Imana bamusabiye inkomezi n'ububasha bungana no kwizera kwiwe. Ngeca bagatembera mwari bati kera twarejeje none mwambiki rero twakubiki nimuheze imbere y'Imana. Urumva uno munsi ishengero ry'Imana igituma mubona ibitangaza n'ibimenyetso bidakoreka mu izina rya Yesu nuko abakristo benshi bo mu ishengero bamaze kwiyugara iyo Imana ibagendeye bakanigana agapfuma haguruka asohoka yigira hanze. Mugabo iyo umuntu abatijwe muri mwebwe hanyuma akayuzura mwebwe iyo rero umuntu yuzuye mwebwe ntibigira isaha n'umwanya nawe ugande kuko ajya ku buriri bwawe uri kurasaba ati Mana mpezanire muri ino joro ujya wumva bibyutse umugore cyangwa n'umugabo amen haleluya. Bega muraraba uhora muraba sa jewe Imana yarampezagiye ndonka umusenzi kandi yarimo ingabire yamwemeye numvise avuga ati amen haleluya amen. Sinavuga kuko sinshobora kumucira ndabanza nkareka kugira ngo byose bigende neza. Haga rero agomba guhagarika kamba ati mbega ejo uzofata urugendo ntego uzojahe kumubwira ngo Imana ibwiye bizokuja imbere igushigikire gushikaneyo kandi wongere ugaruka amahoro. Yamina agaca rero ndamutera intege rwose agaca avugishwa byinshi. Ni ukuvuga iyo umuntu amaze kubatizwa muri mpwemu yera bimuha guca yuzura mpwemu yera. Umuntu yuzuye mpwemu yera ni ukuvuga ntawe umukondorora akondororwa n'Imana gusa. Ni ukuvuga iyo umuntu yuzuye mpwemu yera aba yamaze kuva mu karere yarimo agiye mu kandi karere. Atmosfere aba arimo si yari yarimo aba yinjiye ahandi kandi aho yinjiye
ibi Yesu yabwira abigishwa biwe. Uwo mpwemu muramuzi, abana namwe kandi azoba muri mwe. Siko usoma ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga iyo rero umuntu abatijwe muri mpwemu yera, hajya Imana iradukondorora, twese Imana iratuzi, nibyo ibiri tugira ngo irazi hasi yacu n'iyicara ryacu, yasorogoye inzara n'inyuro yacu, imenyera kure ibyo twiyumvira twagira gute tukagabira. Ibyo tugabiye byose Imana ibibizi. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritwereka neza iyo umuntu abatijwe muri mpwemu yera hanyuma akuzura mpwemu yera, mbega bahejeje bikorere no gusaba kubigisha. Iyo umuntu abatijwe muri mpwemu yera akuzura mpwemu yera abahejeje abahejeje oya, no kuvuga umuntu yuzuye mpwemu yera, mbega yujujwe nani? Ninde yamwujuje mpwemu yera? Imana canke ne Yesu Kristo. No kuvuga aha mwishengero Imana twese iratuzi na Yesu aratuzi. Aha mwishengero n'ibikenewe ngaha mwishengero, mbega Yesu arabizi? Umukenewe ngaha mwishengero Yesu aramuzi. Nicyo gituma ko Yesu ishengero nigiwe kugira ngo ishengero ritungane rwose ribere neza. Iyo umuntu abatijwe muri mpwemu yera, Imana ikamubona, Yesu akamubona, na mpwemu akamushima. No kuvuga araronka iyindi ntambuko agasha yuzura mpwemu yera. Iyo amaze kuzura mpwemu yera, so kuvuga ntabahejeje na gatoya. Nimba wuzuye mpwemu yera warabatijwe cyangwa warujuje mpwemu yera, ntiwavugira ngo wahejeje inzego z'Imana n'igitangaza. Hasigaye yuko naho igushima ikaguha ingabire kukwira. Imana iragushima, Imana imaze kugushima ica iguha ingabire mukwiranye. Nicyo gituma musome hariya mu Bikorinto muzohasoma, niho dusanga ijambo ry'Imana rivuga iby'ingabire za mpwemu yera. Aha mw'ishengero ryanyu sindabizi, mbega abo mw'ishengero ryo mu Ruyigi nagomba ndababaze, murifuza ko abantu bose ari mw'ishengero babatizwa muri mpwemu yera? Mbega muho murabyifuza? Mbega murifuza yuko abari mw'ishengero buzura mpwemu yera? Mbega birashoboka? Kuko Imana iyo ipfundura ikiganza cyayo ihaza abantu bayo bose ibyiza. Nicyo gituma Imana iranezererwa ntiyicuza kubona mwarabatijwe muri mpwemu yera, kubona mwuzuye mpwemu yera. Hanyuma haracyari ikindi Imana ibagombaho, nuko muri mwebwe Imana itanga ingabire. Hariho rero ingabire ziri mw'ishengero, kandi izo ngabire ziragoye kuko bamwe ibaha ingabire z'ubwenge, abandi ingabire z'ubumenyi, abandi ingabire zo gukiza indwara, abandi ingabire zo guca bavuga mu ndimi zitamenyekana, bikajya imbere rwose kuko baba baronse ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Hanyuma rero ni ingabire nyinshi mwadusoma muri Korinto, niho muzosanga hariya mu gice cya 12 na 14, niho muzosanga neza ivy'ingabire za mpwemu yera. Mu minsi iheze twaragize ikibazo mu muvyuro, abantu bose basenga bagoma mundagusavye ingabire nk'iya Suzana. Oya, naragendagenze jewe ndarabonye byinshi, narabonye n'ahantu abantu benshi usanga bigereranya kugira ngo barondere bagire imvugo nziza. Nkanjye bavuge nk'abasabose, ivyo avuze byose kavuga nk'abasabose. Ndafise n'umuvugabutumwa wanje, umuvugabutumwa wanje iyo ahagaze imbere agomba kuvuga ijambo ry'Imana, no kuvuga ntanumva ko yakokoroye mwongere wa mbere w'itego.
nizigama Israeli ivyo mwebwe rero biragoye bene murumva ishengero ryabumutse bitewe n'ivyiki n'ivyo no kuvuga rero iyo ivy'imwebwe bibonetse hagaca haboneka n'ingabire za mpwemu yera bica bigenda neza kuko Imana ibiri ngaho nyene muri abo babatijwe buzuye mpwemu yera hari abishobora guha ingabire z'amaso abona. Iyo mwavuye hari abo mwibuka bafise ingabire z'amaso abona umbaze ngo amen haleluya mukozi w'Imana Imana ivuze ibi wumvise ko ari byo ucuvuga ngo amen kuko Imana ibibizi ukuvuga ibije ngo kumenyesha aha abakozi b'Imana ubona baca ngaha bose uriko uravuga ijambo ry'Imana ngaha uriko urabumviriza bakubwira ko bavuganye n'Imana hari icyo Imana yababwiye siko hari aho itabwira wewe mugabicisha muri wewe ukambira ivyo Imana yakubwiye ni ukuvuga ncamenya yuko wewe ufise ingabire y'Imana wahawe n'Imana ukagira amaso abona wo gushobora gutahura byose nico gituma abakristo bo mw'ishengero basabwa kuba imbere y'Imana gufata imyanya myiza yo gusenga Imana kugira ngo ivy'Imana yagabiye byose ibitange mw'ishengero ryayo. Ngo ndabaza ikibazo nk'ubu ishengero ryo mu Ruyigi Imana yohezagira abakristo bose mu ishengero ryo mu Ruyigi monezerwa canke mubaba reka mbaza abakozi b'Imana mwebwe abakozi b'Imana monezerwa canke mubaba sa no kuvuga iyi Imana ihezagira ishengero burya Imana si ijuju ntabwo wemera ko Imana itanze ingabire mw'ishengero ngo barusha bakugora ngo hadusha bakuvurungana no kuvuga niba babona habaye umuvurungano niba abandi bihaye mpwemu bibazije muri mpwemu birinje mpwemu mugabo atari mpwemu abakuma kuko mpwemu w'Imana iyo ari wakoze ibintu byose bica bigenda neza abamwarimu bokorohewe hamwe abanyeshengero niwe bose bokuzura mpwemu bamaze kuzura mpwemu no kuvuga hariho n'ingabire za mpwemu zica zitangwa muri aba buzuye mpwemu amaso abona gusengera abagwaye kugira ibikorwa abantu bamenya ibikwiye gukorwa muri iyi minsi bakamenya ingene bashobora guhanura ishengero bashobora kubwira ishengero no kuvuga abakozi b'Imana boba bahiriwe cane kuko ivyo bakora babibwa na mpwemu Imana nishimwe cane sa nesikije muri Imana abarongorwa na mpwemu bose nibo bana bande nibo bana b'Imana nibo basoma hariya mu Baroma cane reka tubasome Abaroma igice ca 8 dusome urya murongo wa 14 Abaroma igice c'8 dusome urya murongo wa 14 havuga ngo ivyo kuba abana b'Imana abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana kuko batahawe impwemu y'ubuja ngo muhagere gutinya ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo abadata mpwemu ubwiwe abwirikanya n'impwemu yacu ari icabona yuko turi abana b'Imana ariko turi abana b'imbayo turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhana ubwiza nawe Imana nishimwe cyane abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana bane nibo bana b'Imana no kuvuga aha rero tugeze ku ibanga rikomeye cyane ibanga tugomba kuvuga ngo aba batuza muri mpwemu yera tuba tugomba kuvuga ngo abo baba ari abana b'Imana kuko hariho
kumenya mpwemu yera n'ibikorwa vyiwe, mpwemu yera n'ingene akora mw'ishengero, mpwemu yera n'ingene ahezagira abanyeshengero. Mwumvise cane cane, mwumvise ingene batubwiye ku vyerekeye ibi vya twasomye hariya mu majambo y'Imana tuko turiga ivyerekeye modernisation ni ukuvuga kuvaho mwari muri mukaja mu mpinduka. Ni ukuvuga nimba uri mu ishengero ry'Imana ugasanga abantu bigisha ngo umuntu iyo atigishijwe ngo ashobore kumenya ngo ntashobora kuzobona ubwami bw'Imana. N'abantu bariko barivuga mwebwe bababwiye ko mufise izo telefone ngendanwa. Izo telefone ngendanwa zirimo ibintu byinshi, ziranyegeyemo ibintu byinshi, mbere abakristo boja kure ntibanabirabe cyangwa babisome uko bica bivyibusha ukwifuza k'umubiri, bica bivyibusha ivyo wari warihanye neza witwa umwana w'Imana. Ca gihe wihana bijya wihanye bahagomba ko mu nyigisho woca ubigarukana kugira ngo ube umunyabwenge hanyuma ushobore kujana n'igihe turimo. Ivyo nico bizana umuntu ahinduke hanyuma arengere igihe arimo kugira ngo ashobore kumenya ubwenge budasanzwe. Hanyuma murumva iyi si nayo murumva ko ari ntoya. Iyi si bavuga ngo ni ntoya baba bavuga ukuri, kuko mwizo telefone zanyu ugomba uraja Buraya, ugomba uraja muri Amerika, ugomba uraja hariya mu Bwongereza, ugomba uraja mu Barabu, byose ushobora kubironka. Nico gituma rero imbere yuko mugomba kubatizwa muri mpwemu yera no kuzura mpwemu yera, no kubanza kwihana ivyo bavyarabanduje vyatumye mudashobora kubatizwa muri mpwemu yera, kuzura mpwemu yera n'ingabire za mpwemu yera. Imana y'umujiro n'ishimwe cyane. Rero twabonye muri modernisation no kuvuga isi shiba ntoya, hanyuma hagakomera ikintu bita ekonomi. No kuvuga ivyo bintu iyo bimaze kuza bituma abantu bahungabana mu vyumviro vyabo, bituma abantu bagira ikibazo. Nico gituma iyo umuntu atagira mpwemu w'Imana, no kuvuga ikije cyose kiramuhitana, kuko ntagira ikimufasha, ntagira ikimugira inama. Uko Yesu yabwiye abigishwa biwe ko azobarungikira umwiza, umufasha, ari we mpwemu yera. Nico gituma rero muri iyi myaka na cyane cyane nka mwebwe icyo twagomba kubasaba, murumva yuko uno munsi inyigisho ziriho ari inyigisho zo gusubiza icyubahiro cyari icy'Imana bakabisubiza ku muntu. Uno munsi nivyo ibibazo dufise. Uno munsi muragaba mbega wohagarara imbere y'urusengero hari ti abagomba amafaranga abayatanga baje mudusange mw'isoko mu gisuru hari ntawo hera sa kigeze kuba iwacu mu Ruhigi. Abantu barigisha, murabona ko baca mu ntuzeye mu mabarabara bariko barigisha mikrofone, baca bavuga bati turabahaye kaze mwese gusenga Imana, hariho ikibuga c'umupira kandi haza kuba vyinshi, haza kuba ibitangaza n'ibimenyetso, kandi abantu baraza guhezagirwa n'imigisha y'Imana barayigira kuko bararonka uburyo bwo gushobora kubandanya kugira ngo babandanye bari ishengero ry'Imana. Ndagufite mbega baragisha ntibabiye sa twabuze mu rusengero tabagiye bose turabahagarika bose yo n'abataye tuzi ko bagiye. Tugenda ati abagiye bose muze gusigara kugira ngo tubonane gukora iki igikorwa cy'umukozi w'Imana, gufasha abantu. Erega uno munsi ibintu biragurunze abantu. Uno munsi murazi ko rero n'abigisha usanga bafise ajya madoctrine bita doctrine de la prosperité, akavuga yuko iyo uje iwabo ukihana uzoronka
nuko biri. Ariko nagomba nakubwire utagira mwe waba udahugira inama, waba udagufasha, waba udakurongora, waba udagushinga neza, waba udaguhagarika mu kuri, ubwirizwa kugenda nk'abandi bose uko nawe uri umuntu nk'abandi bose. Mugabo iyo umuntu ari muri mwe mwumvise yuko arongorwa na mwe aba ari umwana wande, abarongorwa na mwe ni abana bande, ni abana b'Imana. None abatarongorwa na mwe ngo ni abana bande, none ntibari sa abatarongorwa na mwe bo ni abana bande. Ntubitinye n'ubwo ati ni abana ba Satani. Rero barongorwa na Satani si babakoresha. Mugabo ab'Imana barongorwa nande, barongorwa na mpemu yera. Nicyo gituma rero bisabwa ngo umuntu wese akwiye kuraba ko ari umukristo mu ishengero, hanyuma akamenya n'ibisabwa imbere y'Imana kugira ngo abe umunyeshengero mwiza akwiye. Icya mbere ni uko aba yararose mpemu yera, akabatiza muri mpemu yera, akuzura mpemu yera, akaronka n'ingabire za mpemu yera. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Nagize ikibazo kugira ngo iyo umuntu muri ibyo atanakimwe afise mbega yo gukora iki sa urumva ko mpemuyira atawufise, kuko nta muntu asesa ibyamwe, nta muntu azawukura bamenye ngo urafise mpemu cyane tumufise, siko sa hari umuntu yahawe ingabire y'amaso abona, arashobora kukubona kuraba akavuga ati wewe nta mpemu ari muri wewe, adamara kumva sa ayo kindi. Iyo umuntu yamaze kuronka amabanga yo mu buryo bw'impemu akuzura mpemu, navuganye n'umukozi w'Imana umwe ngira ngo ntabarashingira intahe, mugabo yaradushingiye intahe mu Cankuzo. Hanyuma rero yambwiye ati jewe nkibatizwa muri mpemu ye nari umuriro ururumba waka, urumva yari yarahawe mpemu yera, yari yuzuye mpemu yera, yari afise n'ingabire ya mpemu yera. Imana yaramuhaye ingabire y'amaso abona. Hanyuma rero ngo haragera igihe bakamuha umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza. Aje kuvuga ubutumwa bwiza nta kindi yavuga ati aho murazi ko abanyabyaha nabo aho ni muri bose bakamuraba ntacyo bavuga, mugakabona ko ati aha ndababona harimo abanyabyaha. Byateze kera agaca agenda yashumbuye kwa Minikofe twa bose bari hariya, yakubita umwe bose bakaba bari hariya, kuko bacaga ati ko n'uwambere mumenye akamukubita na jewe ije sigara. Bose baca batangura kuvuga bafite amahirwe, agaca bati ati magasi ndabona mwese aha ndiko ndavuga iby'imwe. None uyu muntu niwe uba mutamutereye mw'ishe sa ameze sawa. Ni ukuvuga aha mw'ishengero abantu barahezagirwa, abantu baragabirwa, abantu bakarongwa na mpemu yera. Mugabo kandi aba bakozi b'Imana mubona bari ngaha naho mubona binumiye, kenshi bavuga ngo birya bigabo byaradataraye ibyuzura mpemu, siko muvuga sa mandabyawe ko atari umunsi n'umwe turumva avuga haleluya mw'ishengero, mukamuraba mwibaza ngo ntagira mbere. Abanyabakozi b'Imana baramaze gutunganywa kuko baremeye umuhamagaro wo gukorera Imana. Mu gukorera Imana rero ni ukumenya byose biriko birakorerwa mu ishengero. Hanyuma rero abantu bose ati Imana ishimwe, baratwagiye turonka umuvugabutumwa ameze neza, oya bazakwiye hano urusengero ruzokuzura. Iyo wumva ngiye ku munsi w'Imana ya gatatu uzosaba abanza bakuremo n'amakofi nagomba akiri mpemu sa mpemu w'Imana arubaha. Abakozi b'Imana rero ashobora guhamagara bati yemwe ibyo ukoze wayibonye,
simbona yabonye kugabo sinigene byagenze wari wabonye iki sinabona abanyatako none byoshobora gute kandi yarasenge erega ingorane iriho mu ishengero abantu baragira ingorane bakazigumana abakozi b'Imana bari ngaha kugira ngo bagufashe kugira ngo bakwereke hariho abandi bagomba kuzura mpemu yera hariho abandi bagomba ingabire za mpemu yera mugabo yarasenze Imana gushika n'uno munsi mugabo hanuza abakozi b'Imana kubera ikabandi buzuzwa kubera ikabandi bahezagirwa ariko jewe simpezagirwe sindavuga ngo nimwe rutamenyekana kuva mbaye mu ishengero none ga pase none ga mwana ukoriki kugira ngo ushobore nanje kubatizwa muri mpemu yera kugira ngo duzure mpemu yera ndonke ingabire za mpemu yera bagiye bacaho gufasha bakurikije Bibiliya ijambo ry'Imana kuko soma Yohana wa mbere Kile cha mbele cha Yohana igice cha 3 uriya murongo wa 3 mwashitse mumbabarire icete cha mbere cyanditswe na Yohana igice cya 3 uriya murongo wa mbere mwashitseyo dusome mu izina rya Yesu urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye kuba abaya barasubiyemo je marore yo amaze aya masaha bicaye korana mu maso urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe murabe urukundo Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi nico gituma abisi batatuzi kuko batayimenye abo nkunda none turabana b'Imana ariko tuzomera nikurahishurwa icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe uko tuzomuraba uko ari kandi umuntu wese amuzira kw'ivyo ariyeza nk'uko nawe ameze gute aruwera Imana nishimwe cyane murabe urukundo Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana no kuvuga babandi bashobora kuronka mpemu yera kubatizwa muri mpemu yera kuzura mpemu yera kuronka ingabire za mpemu yera ni abitwa abana b'Imana no kuvuga turi abana b'Imana nawe uko tuzomera mutarahishurwa icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nande tuzosa nawe abagomba gusa na Yesu niyahishurwa bariyeza nk'uko nawe ameze gute nk'uko nawe aruwera Imana nishimwe cyane uno munsi abantu benshi barafise ubwoba kandi abantu benshi baratinya ariko nagomba ndakumara ubwoba wumve yuko Yesu Kristo adukunda twese atakinubwe kandi Yesu ari hano kandi Yesu aratubona kandi Yesu aratuzi kandi Yesu araduhezagira kandi Yesu aratugabira no kuvuga uyu mugoroba ni umugoroba mwiza wo twibukanya ko mpemu yera yatanzwe mpemu yera wo kudufasha mpemu yera wo kutugwanirira mpemu yera wo kuduhumura amaso ngo tubone neza nicyo gituma ijambo ry'Imana ngo ko turi abana b'Imana nawe ko tuzomera kutarahishurwa icyo tuzi Yesu niyahishurwa tuzosa nawe Imana nishimwe cyane ni ukuvuga iyo umuntu twabonye ubwa mbere ari muri Kristo Yesu aba ameze gute aba ameze gute aba ari icyaremwe gishasha kandi amaze kuba icyaremwe gishasha ibya kera byose bigira gute birashira byose bigacika bisha Imana nishimwe
ishimwe cyane. No kuvuga rero igisigaye no ko umuntu yokwiyumvira, no ko umuntu yokwibaza, mbega ni cyaremwe gisha? Mbega muri jewe ibya kera byarahise ubu habonekamo bisha? Mbega jewe nacarobogwa na kameremere k'umubiri cyane byo bogwa mwemye? No kuvuga umuntu ari muri ubwo rwego niwe ashobora kwimenya uko ari, hanyuma ashobora guca asaba Imana, agapfukamira Imana kugira ngo Imana imuhezagire, kugira ngo Imana imuhe umugisha, kugira ngo Imana imukize, kugira ngo Imana imukomeze. Hanyuma rero n'ishengero ry'Imana rica rikomera, ishengero ry'Imana rifise abantu benshi baronse mpwemu yera, abantu benshi buzuye mpwemu yera, abantu benshi babashije muri mpwemu yera, abantu benshi bafise ingabire za mpwemu yera. Ishengero rica rihezagirwa ubwo ibikorwa Imana igomba byose bica bikoreka mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo gituma nagomba nibutse wewe mwene data turi hano muri kino gikorane, nimba dufise ibitugoye biri imbere, nimba hari danje tubona imbere yacu, twebwe abakristo mu ishengero nibyo tubanza kuraba. Yesu niba dusezeranije ko azodufasha, ko azodutabara, na cyane cyane akabicisha muri mpwemu yera kugira ngo turorere dushike mu gihe aho azozira kutujana wahari natwe abariho tuba. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Nicyo gituma rero kuno mugoroba ndagomba ndakwibutse, mbega warahawe mpwemu yera igihe wize? Mbega warihanye neza? Mbega warabatije muri mpwemu yera? Cyane uyu munsi uruzuye mpwemu yera? Cyane hari ingabire wumva kuri wewe? Uyu mugoroba rero ni ukwibaza, umwe wese akibaza ubwiwe ku mutumba wiwe bwite atari bwa mugenzi we, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mwebwe mubwirizwa kwimenya kuko muriyizi. Aho mwatakarije mugarukeho kugira ngo mubandanye urugendo mwatanguye muze gushika amahoro. Yesu aradusengera, Yesu ari imbere y'Imana dusengera, wewe na jewe yaba dusengera kugira ngo tuzoshobore gushika, azoze kutujana sana turabera nk'uko nawe ari wera. Nicyo gituma ubwirizwa kwiyumvira, wewe nimba ufise ubukene uja kuri Yesu, niba ufise ubukekeranya uja kuri Yesu. Kuko hari umuntu akekeranya akavuga ati jewe narose mpwemu yera cyangwa sindamubona. Ubundi akavuga ati jewe narabatijwe muri mpwemu yera cyangwa sindabatijwe. Ubundi ati mbega nduzuye mpwemu yera? Uko buzuye mpwemu yera hoho urabibona neza 100%, kuko umuntu yuzuye mpwemu yera aho ari hose uwo mpwemu, ijambo ry'Imana rivuga ngo impwemu y'Imana ibwirikanye na mpwemu wacu akatumenyesha ko turi abana b'Imana cyangwa bitari. Ni ukuvuga ahantu hagaze turi ngaha imbere y'Imana, ni ukuvuga Imana iratubona kandi Imana iratuzi, kandi Imana ntibirekeraho kuko amasezerano dufise, amasezerano y'Imana twasikanye na Yesu Kristo, ni uko impwemu y'Imana ivugana n'impwemu yawe ikakubwira ko uri umwana w'Imana cyangwa utariwe. Ni ukuvuga icyo guhitamo ni wowe ufata ingingo kugira ngo ubatizwe muri mpwemu yera, kugira ngo wuzure mpwemu yera, uronke ingabire za mpwemu yera. Ni wowe ufata ingingo kuko urabigomba kandi urabyifuza, na cyane cyane kuko bifise akamaro mu bugingo bwawe bw'iminsi yose, kandi bizotuma ubona ivyo Imana yasezeranye. Nicyo gituma umuntu abwirizwa kwisuzuma akibaza, mbega ndafise mpwemu? Mbega narabatijwe muri mpwemu? Mbega nduzuye mpwemu? Ingabire za mpwemu zo ndazifise. Aha rero uba uri ku rugezo rw'uko ugomba kwiyegereza Imana, ukuzi yuko impwemu y'Imana ivugana na rwawe, ikemera ati ni umuntu w'Imana cyangwa uriwe. Ni ukuvuga byumvikana yuko aha umuntu wese ari ngaha uwabatijwe muri mpwemu yera arabizi ko yabatijwe muri mpwemu yera, kandi arabyumva muri mpwemu yera ni kuri we. Ni ukuvuga uwuzuye mpwemu yera arabizi ko yuzuye mpwemu yera, kuko mpwemu w'Imana ari muri we n'impwemu y'Imana biravugana bikumvikana, ukabyumva nawe uti amina, ndagushima Mwami ko wamezagiye ukanyuza ukangabira impwemu yawe kugira ngo ushobore kunkoresha muri iyi minsi ya nyuma. Nicyo bituma nababwiye ko nimba turi muri ibihe bigoye, ibihe twigishijwe kandi biteye ubwoba bihagaritse umutima, no kuvuga umuntu wese, umukristo wese
ishengero abwirizwa gusenga Imana akibaza kugira ngo aronke ikizomufasha guhagarara muri iyi minsi igoye mu gihe Yesu ataraza kutujana, kugira ngo ugume uri maso, ugume atazi kwagiriza ikibi, ugume umenye ko uri kumwe n'Imana kandi n'imigenderanire yawe n'Imana ari myiza. Hanyuma rero wowe ni ufata ingingo rero, iyo ubona hari icyo uhagije, iyo ubona hari icyo ukenye, ucubwira Yesu ashoboye byose, ucubwira Yesu akagutabara muri iyi myaka igoye, muri iyi myaka iteye ubwoba kandi tugeze mu bihe biteye ubwoba kandi bihagaritse umutima, n'abantu benshi byabashangiye mu byiyumviro byinshi no kugira ubwoba bwinshi. Ariko ndagomba nakubwire ko no mugoroba ni wewe ufata ingingo ingene ushobora kuzokwitunga, kuzogenda mu buryo bw'impwemo muri iyi myaka igoye. N'ibi bintu tuzogenderamo byihindagurika kandi tujya twaramaze kubitangura, kuko abanditsi bavuga yuko ibyo byatanguye mu kinjana cya 19 birabandanya gushika mu kinjana cya 20. Nicyo gituma ubwiza kumenya ko turi muri byo, tugendera muri byo, hanyuma ugacuma mbega umukristo kugira ngo ashobore kwizigama, kugira ngo ntacobokore, kugira ngo ntakore ibyaha abitewe n'ibi bihe tugezemo. Yokora iki? Ni ukuvuga ucabunama imbere y'Imana, ubwira Imana byose, kandi nababwiye yuko impemu y'Imana ikivugana n'impemu yawe ntibushobora kubimenya. Si jewe ndiko ndabyigisha, ndiko ndabyigisha kuko zidakoze umutima, ariko Imana ko twakoranye ngaha, Imana iriko iravugana n'imitima yawe. Umuntu wari icyo akenye, umuntu hari icyo ahagije, hari icyo yagomba imbere y'Imana, aracyafise uburenganzira kuko turacari mu gihe cy'ubuntu. Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi kandi Yesu aguma adusengera kugira ngo bigende neza, aze agaruke, aze kutujana, asanga twiteguye mu bwami, muri bya byicaro dutegurira, muri ya masezerano dusezeranira, kugira ngo nawe uzuyabemo, nawe uzuyajandajandemo. N'aya majambo y'Imana mwese abayumvise, Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Mwese abayumvise, Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Kubera iki nabivuze? Imana iduhezagiye no kuvuga cha tumenya ingene tugenda. Imana iduhezagiye duca tugenda nk'uko Imana igomba. Imana iduhezagiye, murazi yuko guhereye izi nyigisho batwigishije ni inyigisho zije kugira ngo zitere intege nke ibyigishwa. Inyigisho batwigishije ni ukuvuga uno munsi abanyabwenge b'ibyanditswe n'abariya bandi bariko barakurikira ibi by'isi, ni ukuvuga bariko bariga ingene ikintu cy'ubukristo bokimanura ntikibe kicemewe cyane. Ni ukuvuga uno munsi twiga abakristo tubwiriza gusenga Imana kugira ngo Imana idufashe, na cyane cyane turondere ingene twoshobora kubandanya n'amashengero yacu gabandanye, uko nayo nyene muri iyi myaka n'ibihe ari muri yo. Bisaba yuko tubwiza kuraba neza, kuraba ibyanditswe byera, kugira ngo dushobore kugenda nk'abantu b'Imana bazi Imana icyo ari cyo n'ingene Imana ifasha abo yaremye bose, kugira ngo bashobore kugendera mu byagezwe byayo. Nicyo gituma ngaha bisabwa n'ibi byo gufashanya. Imana yezagire abene data bacu no munsi mu gikorano. Imana mw'ijuru nibahezagire. Imana mw'ijuru nibahezagire. Kubera iki Imana mw'ijuru nibahezagire? Ni ukuvuga ibi turiho turagira uno munsi kugira ngo umuntu abigishiha, umuntu avere hariya muri Muyinga, Karama cyangwa Mukoni. Ni ukuvuga turiko turubakira ubwami bw'Imana hamwe. Ni ukuvuga dufise ivyiyumviro bimwe n'ivyifuzo bimwe. Nicyo gituma tuza kwigisha kugira ngo dukomezanye, hanyuma tubandanye urugendo twatanguye, tuzoshika amahoro. Nicyo gituma n'ubu nobisubiramo nkavuga nti mwebwe bagizi bacu mwaje kudufasha, Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Namwe shengero ry'Imana, Imana yo mw'ijuru nibahezagire. Ndabifurije umugisha w'Imana. Ndabifurije kozi bamwe mwebwera. Ndabifurije kurongorwa na mwebwera. Ndabifurije kumva mwebwera. Ndabifurije n'ingabire za mwebwera. Imana yo mw'ijuru nibahezagire mwese. Amen. Imana yo mw'ijuru turakengurutse kandi turagushimiye kuri Imana nziza. Batubere ikibereshizo no munsi y'umugoro yawe, bari kutugaburira amajambo yawe, baheze
turatanze amashimwe abantu bari imbere n'abawe saba mpemu wawe yera abandanye kubagendera abandanye kubongorera abandanye kuvugana nabo abandanye kubihishurira muri iyi myaka igoye ya modernisation kuri iyi myaka igoye ya mondialisation bazufashe kugira ngo byose bigende neza mu rugendo twatanguye tuzoshika amahoro akoze kuri Imana kandi mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen. Mpemu yera n'umubatizo wa mpemu yera no kuzura mpemu yera n'ingabire zawe umuntu hari icyo yumva kuko uyu mwanya tugomba dusengere umuntu agomba gutunganya neza kugira ngo nawe ahezanirwe kugira ngo nawe abatizwe kugira ngo nawe yuzure mpemu yera kugira ngo nawe arohe ingabire za mpemu yera uwo bariho rero ivyo mutera isoni kugira ngo ubatizwe muri mpemu yera kugira ngo uronke mpemu yera ubanza gutegura ubugingo bwawe nimba hari ibyakugoye nimba satani yagusize ibishanga ukabanza kuvyiyambura hanyuma ugaca uza hano bateguye hanyuma turagufasha gusenga Imana kandi abakozi b'Imana bari ngaha ubona ati hari icyo mbona mbuze ndaburaniwe n'ikindi kiniki ni ukuvuga utuzana imbere y'abakozi b'Imana kugira ngo bagufashe kugira ngo bakwereke inzira na cyane cyane kugira ngo Imana ibandanye kubana nawe Imana ibandanye kurongora Imana ibandanye kuguhezagira nawe uronke mpemo nawe ubatizwe muri mpemo nawe wuzure mpemo nawe ugire ingabire za mpemo uko byose Imana irabitanga kandi byose Imana irabishoboye uriho rero turaguhaye ikaze ntutinye amaso y'abantu oya ntiwirabire ubugingo bwawe ko ari ubugingo butsindanishirijwe ko ari ubugingo bwatunganijwe ko ari ubugingo bwuzuye mpemu yera usanze atari byo kaze Imana iri hano umwami ari hano baragira neza azi yuko abakozi b'Imana baza kubereka inzira Imana nayo igashibahezagira ishimwe wese yifuza imbere y'Imana Imana irakimukorera niwe yubwira ngo uko muri benshi oya muri benshi ariko imbere y'Imana ni muri benshi ifundura ikiganza cyayo ihaza abantu bayo bose byiza rero nagomba nakubwire ko nawe urimo nawe uciye bugufi Imana yo guhezagira woronka mpemu yera wobatizwa muri mpemu yera wokuzura mpemu yera kandi woronka ingabire za mpemu yera uriho rero ntutinye amaso y'abantu turaguhaye ikaze kuko umuntu wese niwe yisabira imbere y'Imana akavuga ati nk'iki kandi Imana iragifise ngomba iki kandi Imana iragifise ugaca wiyegereza Imana ubwo nyene Imana iragutabara kandi Imana irakugirira neza nicyo gituma uyu mwanya ari umwanya w'uko twosenga Imana kugira ngo ubuntu bw'Imana butwegerere ubushobozi bw'Imana butwegerere ivy'Imana igomba bikoreke muri twebwe uko yatemeye ko dukoranira ngaha nuko Imana yagomba kuduhezagira nuko Imana yagomba kuduha umugisha nuko Imana yagomba kutuvyibusha mu buryo bw'impwemu nuko Imana yagomba kudusiga amavuta y'Imana yayo kugira ngo abantu buzuzwe baronke ubushobozi bwa mpemu yera kugira ngo bareke kwiganyira bareke gukutira bareke guhagarika umutima ariko biyegereza Imana Imana nayo ishobora guca ibegera cyo ijambo ry'Imana ngo muyegereza Imana nayo izobegera ndasaba ijambo ry'Imana ngo emwe banyabyaha nimukarabe namwe mufise imitima mufise ubukekeranya kugira ngo Imana ishobore kubatabara nicyo gituma twaronse umugoroba bw'ubu mwiza kugira ngo umwami abatabare kandi umwami abagirire neza hanyuma turaza gutanga umwanya ahantu umwanya mwiza dutanze umwanya wo kwiteza umwanya wo kwitunganya umwanya wo kwihungura ibishanga satani yagusinze umwanya wo gukora igikorwa cyo gufasha bimwe wari warakenye imbere y'Imana uno munsi mubikorane twaronse inyigisho nyinshi kugira ngo bigufashe nawe guhezagirwa kugira imigisha y'Imana kugenderwa n'Imana kandi ibyo byose Imana irabishoboye Imana y'amwijuru nishimwe cyane twagomba rero dusengere ababene data bamaze gufukama ababene data kugira ngo umwami abarabe neza umwami abahezagire umwami abagabire umwami abahindure umwami abakuze mu buryo bw'impemu kugira ngo guhera iyi saha bagende banezerewe bagende bumva umugisha bagomba bumva umuhezagiro muri bo iminsi yose yo kubaho kwabo kuko iyo mpemu yera amaze kuba mu muntu amutera umunezero amutera amahoro murazi yuko na Pawulo yarabyandikiye abi Filipi senateri Filipi yabwiye ngo mwame munezerewe iminsi yose
kuza. Nicyo gituma mu kumwitegurira nuko dusaba tukaruha mwemu wo kutugira inama, mwemu wo kudufasha, mwemu wo kuja imbere, mwemu wo kudutunganya kugira ngo tugende nk'uko Imana igenda, ntitugende nk'uko tugomba twebwe